Ikaze ni gwanyu nshuti bakunzi misamizi mbonesha kure buntu muri kino kiganiro kigiye kubayagira ku ruhara n'interano abagabo bogira mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina mu Burundi. Amabi afatiye ku gitsina si agaseseshwa rumuri arahari, aho umuntu agafatira ku cegeranyo kigira gatandatu c'ubushikiranganje bujejwe ivy'agateka kazina muntu dusoma ku buhinga ngurukana bumenyi kubijanye n'ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'i Beijing usimbataza ibijanye n'agateka k'umukenyezi no guha uburenganzira bukwiye abakenyezi. Muri ico cegeranyo herekanwa ko mu kiringo c'umwaka 2019 gushika mu mwaka 2023 abakenyezi bahuye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bamenyekanye bagera ku bihumbi 62 n'amajana 645 naye abagabo bamenyekanye muri ico kiringo bangana n'ibihumbi 11 n'amajana 765. Mbega none uyu munsi amabi afatiye gwitsina abonwa gute n'imigwi isanzwe iri imbere abanyagihugu? Abahuye nayo mabi bo bashikiriza iki ku ngaruka zayo? Interano y'abagabo yoyo yoba iyihe mu kurandurana imizi amabi afatiye gwitsina? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro. Ikiganiro mukaba mwagiteguriwe n'isamizi mbonesha kure buntu ifatikanije n'igisata cishiramwe mpuzamakungu ni kijejwe iterambere ry'umukenyezi arico ni femme gifatikanije n'umwe bwa buraya mu mugambi wo kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Hano rero dufise abatumire batatu, turi kumwe na Veronique Bucumi numwe mu bakenyezi asanzwe yarahuye nayo mabi. Turakuramukije, turaguhaye n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze. Jewe nitwa Bucumi Veronique, nkaba imba mu ntara ya Ngozi, mba ku mutumba Kinyana. Je narahuye nayo mabi. Yego, murakoze cyane Veronique, ngira ngo twaza kubiyaga ko. Reka tubanze twakire abandi batumire. Turi kumwe na Pasteur Cassien Nico wo mu ishengero Trinity Tabernacle Church ni mu ntara ya Muyinga. Nawe ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze kumpa kaze kandi ndaramukije n'abari ko baradukwikirana bose. Uyu ndi mutumire dufise ni Emeransienne Nduwimana, ukaba urongoye ishiramwe ikirore cy'amahoro mu Burundi. Turakuramukije, tuguhaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze, mwaramutse neza. Ego, kino kiganiro kiremeshejwe na Sofoni Tuyishime fadikanije na Eri Pacifique nkuru nziza, ari kumwe n'umugwi w'abahinga bariko baratuma amajwi n'amasanamu bibashikira atangorane. Tudatevye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina. Duhere ku mupfasoni Veronique Bucumi. Mbega wotubwira mu ncamake wewe amabi afatiye gwitsina ingene yagushikiye? Ego cyane murakoze. Jewe ayo mabi yanshikiye guhera mu bihumbi 2002 ngiye kubaka. Naragiye kubaka, ndashika mu rugo inzi ngo ngiye kubaka nk'abandi ariko nsanga biragumye. Maze gushika mu rugo vyaye rimwe, je nakubitwa nk'inzoka, nakubitwa nk'imbubyi. Jewe sinaja kuvoma ngo ntwari bido nk'abandi. Ndi umugore umwe natwara inkono muri 2004, navomesha inkono zijya batwa babumba kuko sinari kugura ibido. Umugabo yaca yimena akabido, ndakaguze yaca agashora. Naciye nsanga hariho ubudasa ninjiriye ko kubwo nari ndamuziko. Nabona umengo n'umuntu ariko maze gushika acambana inyamaswa. Jewe ninjiye mu rugo ngo ndatahanye isuka muhira mvuye gukora, narashika nkaca mpfukama amashikisho yamena ku bido y'amazi. Ariko aho bihuriye n'amabi afatiye ku gitsina, haraho bifitanye isano? Nabandi ko ndahohoterwa kuko abandi bari bafise umwidegemvyo. Je sinaja mu gahinga ngo nicare mu bakenyezi ngo nganire nabo, naca nja kubuhiri kuko nari guhava mena ibanga nari narabujijwe. Yari yambwiye ati ukazovuga ikintu na kimwe kibera ngaha muri urugo nzohita ndagukerera. Imbugita y'amaho yari yarakari hije
yo kuzonkerera ndabyubakira ko uko aho rero ankubise ahakumirasiyo narara ubusa mugabo nkacenegekwa kurangura amabanga yabubatse kandi nshonje mw'icyo kiringo rero mbona umengo no gusara nosara hari hageze ahantu jenja kurima mw'ijoro kubera numva umengo ndambiwe n'ibikorwa by'ijoro naca ntora isuka nkagenda nk'ugiye hanze naca ndara ndarima ndamera nk'uhahamutse kuko nkimwumva aje naca numva umengo uwo munsi ndapfa je narurira hejuru ku nzu twari dufise inzu y'amatigura narurira inzu nkaca mu kigo nkaza kurara hejuru ku nzu amatigura yose turayamena ego ariko intandaro y'ayo mabi yari yihe umuzi wayo intandaro y'ayo mabi nuko naciye nsanga ninjiriye ku mugabo anywa itabi ibiyayuramutwe dufate ingingo zose yamfatira ingingo zitaza kunyorohera kandi nta muntu n'umwe yamutumbera kuko yari nk'inyamaswa umuntu aje kuntabara nawe yagenda kubiswe kandi mu rugo iwe uwo munsi ntiyaryama n'umuryango wawe ntiwaryama kubera jewe umwe bagaca bamutinya kugira rero ibyo ndabivemo na buke buke habaye abagabo baravuga bati kugira ujya muntu nitwomutumbera nta n'umutware amutumbera reka tumushire mw'ishirahamwe ry'ababumbyi b'amatafari kugira bamwiyegereze yaba yarayankubise bikanka ko nja kubumba bukeye nagenda basanga amaso yose n'umutuku bagaca bamubaza icyabitumye hariho n'igihe yavuga ngo nasekanye n'impome mu nzu hariho n'igihe yacanye navuga ibindi ngo namugambarariye uraza umuntu akubyuye saa saba saa munani z'ijoro kenshi bica bizana ikindi cyuka yuko umudamu ari mubi yase amategeko y'urugo ariko siko byababiri ego hagati aho ayo mabi yahavuye ahera ubu byifashe gute hagati yaho rero bagiye baramushira mu nzego baramuha mu bajejwe umutekano baramushira mu ishirahamwe mu iryo shirahamwe bakaza baramwama hafi kandi atoye amahera yo kubumba bobo baramubwira ati none kuri ngaha wenyene umudamu akaba ari mu rugo azogufasha kubumba gute kutamuzanye nawe ngo muha agacupa rimwe akanjana akampa ako gacupa hari igihe yaca mfata kanigiraho nyene tukiri ngaho nyene ku kabare bagaca bamira bakamubwira ati nangu y'intumbero uri kuriya siyo agaca rero kubera baba baraca amande mw'ishirahamwe ka gatima kagaca kagaruka ko ari wabarongoye bazohave cyo bamuca amande agaca ngo eko turabihevye bakamwinginga ati mugurira impuzu umudamu wawe areke kuzaratuzamwo asa kurya ameze kurya we wamuzanye ari mwiza none abagenda henye je nambara impuzu amabere yagendera hejuru kandi nkora ibikorwa vyiwe antegeka byose biratinda byose birahera ubu aho amaze kunyiciramwo inda y'umwana yari imaze amezi 8 arankubita imigere umwana mpfiramwo ngiye kwa muganga barambaza icyabitumye ndavuga ati ninabivuga agaceca mugasho akazotaha azohita nyica ndanuma maze kunuma nakize nyene nakize neza umwana baramufuba araza muganga aramubaza ati mugabo uyu mugore wawe kumenga agira apfe wewe ingo tugupima turabe ko muhujije amaraso bisaba ko tumutera amaraso uwo munsi yarayagiye i Bujumbura ntiyagarutse mugagiye kugaruka carandika urwandiko arasubirako tegisubira kunkubita yabonye ko byose ari cyo kimwe yaciye aza gukorera umudamu nawe i Bujumbura amukubita atasha agasanga impuzu ziwe yazonoye yazimesuye yihuta yace nawe amushira hantu avuga ati ngira ndaguhane kuko ndaguhemba amahera none uruhara rw'abagabo wabonye ari uruhe kugira ngo wewe ushobore koroherwa naciye ngenda kwihana inyuma ya mupasitori yangumye hafi akazaraza muhira naho atamwitabira yaramuha impanuro ahejeje kunsengera kuko yabaje nyene kugira
ako kantu gace gacamo akavuga ati umudamu nawe we mugabo erega ni rwawe n'urubavu rwawe turaraba turamusahiriza mu bintu ariko arakora nibyo bituma rwaragurika ngwego nzobikora abagabo baza muhira baje kumutora nkajya bagiye kwicira ibiti akacaza ngo ninze nanje kwikorera igihe bakavuga ati aho yari kwikorera twe turayikorera mugarero uyu mudamu wawe burya naho uguma umengo urikura mutoteza mugabo rabo hindura ingingo ngo ndabihinduye ngo ubu nanje ngo nagwanye nibeza ngo nanje ngiye kumugira neza yaraheze nyene amaranye imyaka 20 yarayanguriye igitenge mu umwaka ugira 24 niho yanguriye igitenge wewe uvuga ati kandi atangura igitenge kizimbye cy'ibihumbi 100 n'ibirato n'abana carabambika ako konyene yari yamaye dakoro yuko ari je nzomwambika nambika abana nsume nawe ashike njira ku meza tujya wowe uvuga ati kandi rero sinze nigerenja atarataha nakoze wowe uvuga ati rero n'abagabo baragize uruhara rwiza kugira ngo ahinduke kuko bamaze kuza baramushira mu nzego bakaza baramushira mu bintu by'impanuro nawe niwe baha guhanura aho bashitse babonye icyo kintu ari cyo kiri mw'ubwo rugo niwe baha ijambo Leonidas nawe ugira icyo bivuze agaca bivuga ko nawe kakanu kagaca kamukorako yahora ataha agahita ibyo nagiye ndabona bihinduka gato gato aranduka ndekura no kuja kwitoza mu barongo y'abandi Imana icirana mpezagira baca bantora muri 5 njamba ugira 3 kuri koseye Rakoze mufasoni urongoye ikirore c'amahoro ishiramwe ikirore c'amahoro mu Burundi mbega tuvuga yuko amabi afatiye ku gitsina yo bari mu migwe imeze gute amabi afatiye ku gitsina mu bisanzwe ni menshi ariko hariho ane aruta yandi hariho amabi ubwa mbere aza kwisonga ni ihohoterwa rifatiye ku gitsina ni ihohoterwa rijanye n'ibintu bya violence sexuelle kugira abanyumva bumve ajyari ryo hanyuma hariho ihohoterwa rifatiye kwikubagurwa ry'umubiri ni violence physique hariho n'irindi kubagurwa ihohoterwa rifatiye kubijanye n'amatungo y'urugo mu muryango violence économique hariho n'ihohoterwa canke kubagurwa rifatiye naryo nyene risa n'ifatiye ku mubiri ariko ni intuntuzamutima ni violence psychologique ayo mahohoterwa rero arakaze cyane ni nayo yibonekeza cyane ngaha mu kibano no mu gihugu cacu dufatiye ku mabi kuri ayo mabi nyene yafatiye ku gitsina mubona ari yihe migwi y'abantu ibangamiwe cyane kurusha iyindi bonga mu gihugu cacu abagore baza kwisonga irababangamiye cyane abagore abana b'abakobwa n'ugwaruka rw'abana babigeme baza kwisonga ariko nitwo kwirengagiza yuko n'abagabo ubu bariho bakubagurwa nubwo benshi batabishira hejuru kuko batinya agatwengo mu kibano ubundi ababangamiwe cyane n'abakenyezi abigeme n'abana babigeme mubona abagabo bageze ku ntambwe iyihe mu kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina ubu twavuga ko hariho akarusho abagabo bamaze kuja mu nyigisho abari mu mashirahamwe canke bigishwa n'amashirahamwe ibijanye n'ihohoterwa canke n'ikubagurwa rifatiye ku gitsina baramaze guhinduka aho baherereye kandi turabibona
bakaba kandi bagerageza nabo nyene guhindura abandi kandi baravyivugira bo nyene. Nk'uko Icirore c'Amahoro turafise umugambi witwa uri kurakora ubunyene tuba akarorero, top up tuba akarorero, ufashwe mu mugongo na Care International Burundi, uri kurafasha ico gikorwa ishirahamwe Icirore c'Amahoro. Ico gikorwa kiriko kiranguka mu ntara ya Ngozi, muri komine Ruhororo na komine Mwumba, mbere ndetse n'uno munsi ndi ngaha. Ico kiganiro kiriko kiraba, hariho imigwi y'abagore, abigeme n'abagabo bari kumwe, bari mu nyigisho aho kuri komine. Utire mwebwe murashima intambwe abagabo ndetse n'abakenyezi bageze ko mu gutahura co kimwe ibijanye no kugwanya amabi yafatiye ku gitsina? Ego, nukuri bariho, biraboneka kuko mu minsi yahera abagore nta jambo bari bafise. Ayo makuba gugwa yose yabakorerako amwamwe no kuri umwe n'uwundi, n'abagabo barayakora atacamira, nubwo bitarahera kuko intambwe ni ndende, ariko turabona ko dufise icizere ko n'abandi bazoshikirwa, kuko abagabo ubu baratahura abakenyezi ko ari abantu nabo ari kiremwa c'Imana, nkuko nabo baremwe n'Imana, ko bafise ubuzima nk'ubwo nabo bafise, ko hari ibibashikira nabo babona bibashikiye byo bagora. Niko si benshi abagabo, ariko kandi si bake turiko turaraba, kubera amashirahamwe uretse Icirore c'Amahoro gusa, amashirahamwe nka menshi ariko arabikorerako mu gihugu cose, haraheze n'igihe. Ubu rero amashirahamwe yaviriye hasi iryo hohoterwa rifatiye ku gitsina, kugira ngo abagabo n'abagore batahure kandi bavyumve kimwe. Akoze, reka tuje kwa Pasteur Cassien Niko. Mwebwe mubona abagabo bafata ikihe kibanza haba mu mashengero ndetse no mu bindi bisata mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina? Ego, murakoze cyane kumpa ijambo. Mvuze ku ruhande rw'amashengero, novuga yuko abagabo mu isanzwe bafise ikibanza ciza cyane mu buryo bwo kugwanya amabi. Kubera iki? Kuko abagabo mu muryango, ijambo ry'Imana rirababwira yuko ari bo mitwe y'ingo. Rero iyo umugabo amenye ko ari mu kibanza c'ubushobozi, mu kibanza c'uburongozi, hanyuma agaha agaciro uguhinduka kwiwe, arashobora gutunganya neza umuryango wiwe. Kuko tugiye kuraba amabi abayakora n'abayakorerwa kenshi bitangurira hehe? Mu miryango. Rero iyo bitangurira mu miryango, murumva yuko impinduka zigomba kubanza kubera hehe? Mu miryango. Kandi kenshi iyo umuntu ari mu kibanza c'uburongozi ntashobora guhihisha ibiri muri we. Ni ukuvuga yuko iyo umugabo yemeye guhinduka, biroroshe cyane guhindura ahabaye. Kuko tugiye kuraba kenshi abantu bari kuri urwo rugezo rwo guhohotera abandi, usanga baba bafise ibikomere nseserezamutima bakuye mu miryango, ingene yarezwe n'abavyeyi biwe canke ivyagiye biramushikira. Izindi mvo, turi mu gihugu twaciye mu bihe bitoroshe by'intambara, rero usanga abantu bafise ibikomere bagiye baragira mu kubaho kwabo. Rero ivyo bikomere kenshi iyo bitaronse ahantu umuntu ashobora kubikirira, iyo rero umuntu ari mu kibanza co hejuru afise abari munsi yiwe, ivyo bikomere bica biza birashikira abari munsi yiwe. Nico gituma dukunze kubona no mu bihe by'intambara ibintu by'amahohotera usanga bigwiriye cyane. Kandi iyi ntambara zaheze nko muri iki gihe, usanga hari amashirahamwe menshi ariko arakora mu bijanye no gukira ibikomere. Nubwo ndi umupastori, nsanzwe ndi mu rindi shirahamwe nkorera rya Tarse Trauma Healing and Reconciliation Service, ryo nindarikoramwo mu ntara ya Muyinga. Kandi mu gikorwa dukora duherekeza abantu bafise ivyo bikomere sesereza mutima, kuko turabizi neza yuko bamaze gukira ivyo bikomere sesereza mutima bagira amahoro mu mitima yabo. Kandi iyo umuntu yakize ivyo bikomere,
umuntu atanga icyo afise aca aheza agatanga ayo mahoro kuko nawe aba yafise mu buzima bwiwe. Rero icyo numva nuko rero kenshi iyo umugabo yatahuye ikibanza ciwe akagihagararamwo neza afise uruhara rukomeye cyane mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Abari imbere abandi mu mashengero muraheza mukumvisha gute abagabo ivyo byo kurwanya amabi afatiye ku gitsina? Icambere dukora turakoresha ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana turazi yuko Imana ariyo yatanguje umuryango, yatanguye kurema Adamu hanyuma irarema na Eva, kandi turabona yuko Adamu yari afise igikorwa kinini ya cyane. Rero iki kintu turagishimikira ko cyane mu nyigisho z'abubatsi, tukabigisha kuko benshi hari ababa batarosa ku karyo ko kwigishwa no kumenya ingene bagomba kwitwara mu kuha agaciro abakenyezi babo, mu guha agaciro abana Imana yabahaye. Ndetse n'iyo umuntu azanye nka couple izanye abana umwana kumusenge bajya bazana kubasengera, turabereka uruhara bafise kugira ngo uwo mwana azokure adakurira mu bikomere. Hanyuma ikindi kigira kabiri dukora ni ukwigisha bajya bagiye kubaka izabo, kuko kenshi dusanga turiko turagwana n'imico n'imigenzo mibi abantu bagiye barakira, kandi ari imico ishingiye kuhohotera abo bubakanye. Rero ivyo turabereka neza yuko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunze umugore wiwe aba yikunze, kandi ureze neza umwana wiwe aba ariko arondera kazoza kiwe keza. Izo nyigisho rero nazo nyene turazitanga, hanyuma tugategura n'ugwaruka aba bageze mu myaka yo kuba kugira ngo nabo bazibatahure ivyo bagiyemo. Hanyuma ikindi naco dukora ni ukwigisha abavyeyi ikintu kijanye no kurera neza. Ukurera neza abana ntibakurire mu bikomere, ariko bakamenya ingene bagomba kuvyitwaramwo, kuko bariko baramura abana bagakora bafise ibikomere bakabona mu ngo zabo hari ibintu by'amahohotera, nabyo nibyo baca bajana mu ngo zabo. Rero mu buryo turiko turagwanya ayo mabi. Veronique Bucumi, mbega mwebwe mwakira gute ubufasha bw'aya mashirahamwe avugira abakenyezi akavugira n'abagabo, ndetse n'uruhara rw'amashengero mu kwigisha imigwi y'abantu batandukanye mu kurwanya ayo mabi afatiye ku gitsina, muvyakira gute nk'abakenyezi? Yego murakoze. Twebwe ukuntu twabyakiriye n'ukuri n'Imana burya ikora, hari abandi bariko barakora, kuko iyo hataba amashirahamwe agarukira agateka k'abakenyezi, abakenyezi benshi ibice 90% ndibaza nko kugereza isa baba bari mu mabarabara, kuko twagiye tuca tubona yuko keshi bajya abantu baja mu ibarabara abari byiyumviro bya jene ryahohotera ryose bigaca biduga, nanarijya n'umukenyezi yari sanzwe afise ibindi mu mutwe abari karakurikirana by'urugo bigaca bifatana burya gacaja mu ibarabara. Kuko benshi twaciye dusanga umengo byanka ukuntu babisohora, kugira ubisohore bimenyekane ni ikintu gikomeye, ubikure mu rutara hariya biri ubitange, ubisohoye urakira. Ariko benshi twagiye turabona baza babitsindikira bigaca bigwira, akaguma ubona hera ntumenye yuko hari ihohoterwa yakorewe ritari kuriramenyekana. Amashirahamwe rero kubona yaraje akabikurikirana atuma benshi baturumbura bya bintu, arabitanze ubu nawe arabitanze, ubu nawe arabitanze, radio na televiziyo nabyo byaje hageze kugira duhuguke. Nukuri abakenyezi barahohoterwa gose bagaca bapfiramwo hariya nyene, wa mugabo yoza kukuvugira gute atamenya ibyawe, wa mukenyezi yoza kukuvugira gute atamenya ibyawe. Kubw'ibyo rero amashirahamwe mbere dusaba ko yogwira, kuko hariho benshi. Reka kumbure ngaho turaza kuhashika, atibutse ariko badukurikirana yuko turiko turabira hamwe ibijyanye n'uruhara n'intererano abagabo bogira
mu kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Turi kumwe n'abatumire batatu, turi kumwe n'umwe mu bashikiwe n'ayo mabi ndetse n'urongoye ishiramwe Ikirore c'amahoro mu Burundi, ndetse n'umwungere w'ishengero Trinity Tabernacle Church mu ntara ya Muyinga. Ariko twari twifuje kuba kumwe na buramatari w'intara ya Gitega, ariko ntivyashoboye gukunda. Reka tugaruke ku ishiramwe Ikirore c'amahoro. Mbega mwebwe mubona inzitizi ziri hehe kugira ngo aya mabi afatiye ku gitsina ashobore kugabanuka? Inzitizi ziri hehe? Inzitizi nyamukuru ubwa mbere twera ku mico n'imigenzo yo muri iki gihugu cacu. Mu bisanzwe imico n'imigenzo ngaha mu Burundi, aho tugarukiza igihugu cacu, n'imigenzo iha agaciro abagabo cyane gusumba abana babigeme. Ni ukuvuga ko umuhungu akivuka n'amazina bamwita usanga atandukanye n'amazina y'umwana w'umwigeme. Iyo mico iratanga akarorero, nk'umuhungu akivuka bagacavuga ngo ni igikingi c'irembo, umwigeme yavuka ngo ni karago kabaraye, mpinga y'abagenda. Ico kiri mu ntambamyi cyane, kuko imico n'imigenzo ni ikintu kigoye no guhindura, ni buke buke, ariko hariho bamwe bamaze kumva bakabirengera, ari naho hafatira kugira bahohotere abigeme n'abagore. Hariho n'imigani hambere hahise yavyunyura, ariko abamaze gutahura bariko barayirengera, bakavuga yuko umukobwa ata mwana. Murumva ko ivyo byose byaza bicinyiza umwana w'umwigeme, bicinyiza umugore. Bakavuga ko ku mugabo ukaja wumva bavuga ngo umugabo n'uburyo twiwe n'utw'abandi, umwongo umwe wonza inyoni ku mugabo, ariko ubundi ugasanga ku mukenyezi imigani imuha agaciro ari mike, turetse umwe bavuga ngo umuhusha atunga wahusha umugore. Rero ivyo byose murumva ko bikiri mu ntambamyi. Imico n'imigenzo n'ukuri y'abasokuru y'abatuvyara iracarimwo, ariko buke buke bizohinduka kubera inyigisho z'amashirahamwe, iradiyo, amaradiyo, amateleviziyo, kibiganiro mu manama, ibinyamakuru, buke buke n'ibindi migambi leta ifata kugira ngo ayo mahohoterwa agabanuke. Izindi nzitizi narayaze n'abakenyezi n'abagabo nushaka nabone bari kumwe, barambwira bati ivy'imico n'imigenzo bihavuye, inzitizi zihari. Iyo abagabo bamwe bakubaguye abagore bonyene ubwabo bambwiye ko nabo baba inzitizi. Ati umukenyezi bafashe umugabo ngo bagende kumwana kubera ikubagurwa rimwe yagize kandi ryababaje bose babonye, ati bagiye nko kumupfunga, abagore bamwe acatangura gukoma induru ngo ya nimunjanira umugabo, nimumureke araja kwisubirako. Izo zose murumva ko n'abakenyezi bamwe barimwo bataratahura ko ihohoterwa bagirirwa, batarabona yuko rishobora kubabangamira, rikabangamira amagara yabo, ubuzima bwabo, rikabangamira iterambere, rikabangamira kazoza kabo mbere n'imiryango yabo. Ugasanga umugore ariko avuga, donc nubwo ari abagabo akavuga ati niyankubita akampa igitenge, urumva ko ico gihe duca tubura aho bihagaraye. Urumva ko rero abagabo bati abagabo barikunda, barikunda cyane, nico gituma izo nzitizi nazo nyene urumva hakeneye urukundo mu miryango, abubakanye, umugabo akumva kuruba umugore
ari urubavu rwiwe kujya nyene ijambo ry'Imana ribitubwira ko umukenyezi yavuye mu igufa rimwe ry'umugabo wiwe donc ibyo bikagendegwa hagati aho hari aho muvuga muti mwishira mu kirore cy'amahoro muvuga muti hari urugero abagabo batarashika ko mu kugwanya ayo mabi ego kubera abavyakira ni bake ni bake kandi mu gihugu hagati burya niho hariyo benshi bashikirwa nayo makubagurwa ariko no mubize ntibibuze kuko akari mu mene kera bavuga ati niko kari mu ntama ariko hari haba usanga babangamirwe cyane mu Kirundi kubera abagabo ibintu byose mu bisanzwe nibo babifise abamaze kuja mu manama canke abaja mu nyigisho mu masengero bakumva inyigisho z'amadini atandukanye abaja mu nama yerekeye igihugu kuko hose barabivuga abo bagabo bari ku rugero ariko si benshi ugereranije n'abakenyezi kubera hariho uraraba abagore baracakubitwa n'abagabo abagore baracirukanwa bamwe bamwe n'abagabo bamwe bamwe nabo nyene si bose bakibikora rero umugore ugasanga nta kintu mu rugo afise ko ijambo abakenyezi gushika no musi urabona nta ngingo bafata kubijanye n'urugo imisose n'umugabo nk'uko babivuga urumva ko haracariho byinshi byo gukora intambwe n'indende kuko igihugu cacu c'imiliyoni 12 dufate ko hoba hari nk'abagabo n'ibihumbi 500 bamaze kuvyakira ku miliyoni 12 abakenyezi nabo kabahe ikiye gitige abakenyezi nabo nyene dufate ko nk'imiliyoni 2 kubera amashira hamwe bajamwe abakenyezi bari mu mashira hamwe ku bwinshi gusumba abagabo ni naco gituma bamwe muri bo aribo bariko baragerageza guhindura inyigisho mu bakenyezi bene wabo no mu bagabo bamwe bamwe bafatikanije na ibi amaradiyo mushikiriza abajejwe amadini mu nyigisho bashikiriza zijanye n'imibano hama n'abarongoye intwaro tutabasize inyuma ariko dufite icizere ko muri yambona kazoza ivyo bintu bizoba 2040 twibaza ko ivyo bintu bizoba n'ukuri byagabanutse cyane cyane hama mu 2060 tuzobe twibereye mu paradizo kuko bose bazoba barakiri inyigisho ziberekera ko umuntu ari nk'uwundi kizira gukorera ikintu kibabaza canke kibi uwundi nawe utoshima nawe atoshima ko bakimukorera niyo ntumbero niko ndabiha murakoze Pasteur Nico Cassien mwebwe namwe niko mubibona abagabo baracari ku rugero rwo hasi ugeranije n'abakenyezi muri urwo rugamba ko kugwanya mabi bafatiye ku izina egome novuga ko by'ukuri abagabo bakiri ku rugero rutoya kuko tugiye kuraba nko mu nyigisho dutanga mu mashengero usanga abagabo kenshi no mashengero turongoye abagore aribo benshi kurusha abagabo hanyuma ikindi naco nabwiye no mushyira hamwe sanzwe nkoramo rya taruse turagira amahimiriza ku mitumba ariko twama twisanga abakenyezi aribo bitaba amahimiriza kurusha aribo benshi kurusha abagabo hanyuma ikindi naco nikigaragara nuko kugeza kuri iyi saha dusanga turakenya ingo z'akarorero ingo z'akarorero zishobora kwinspira zishobora gutuma ugwaruka rwa kino gihe rushobora kurabirako bakabona ati rujya rugo by'ukuri n'urugo rwiza rushobora kutwereka ingene natwe dushobora kubaho turiko turagwanya amabi ashingiye ku gitsina mu miryango yacu rero ivyo byose rero nibigaragara ko by'ukuri abagabo baracakeneye kwishitura kandi by'ukuri hamwe babishiramo gushaka ibintu byohinduka cyane kuko abagabo bari mu kibanza ciza nabivuze bari muri position nziza ku buryo bemeye gutanga intererano yabo ibintu byohinduka kuko kenshi iyo umugabo yamaze gutahura agafata ingingo ati iki kintu ndakigiyemo
kenshi aragishikako rero bisaba rero ko habaho ukubishaka cyane cyane no kumva ko vy'ukuri intererano yabo ari ntabanduka kugira ngo ayo mabi ashobore gukugwaho. Veronique Bucumi, mwebwe mu mashirahamwe musanzwe murimwo mwumvise yuko ishyirahamwe Ikirore cy'amahoro rivuga riti akenshi abakenyezi nibo bari imbere cyane mu kurwanya ayo mabi afatiye ku gitsina kubera bari mu mashirahamwe. Mbega mu mashirahamwe wowe urimo ubona abagabo muba kumwe bavyumva kumwe na cyane cyane ibyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina? Natwebwe nuko nyene amashirahamwe turimwo abagabo ntibaza ku rugero rushimishije, abagabo tuguma turonka bake, abakenyezi baguma baza ku rugero rurerure. Dufate nk'ishirahamwe dufise twebwe turi abantu 84 ariko turafisemwe abagabo 25 bonyene. Abo bagabo rero 25 iyo turiko turigisha nyene ibijanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina baravuga bati twebwe nk'iyaba byari bikunda nk'ingo zose zikamera bagatora nk'urugezo nko kwa naka dufate ku mutumba wose hakaba nk'ingo zirimo nk'abagabo nka 50 bavyumva kumwe bashobora kuja mu ishirahamwe nabo bagatwara izo nyigisho bakaziha abandi bagabo 50 abandi bagabo 50 bakaziha abandi 50 byociye bija ku rugero rwa ningoga. Ariko naho biruko nukuri biriko biraza buke biriko biraza kuko ubonye abagabo bubasigaye baza mu ishirahamwe bwa mbere ugiye uri umukenyezi bakubwira ngo ni by'abagore ariko ubu abagabo baraza mu ishirahamwe ririmo n'abakenyezi twese tugaterana. Hageze rero ko twiga ko ibyo byigwa bama bazana nk'igiti igiti tukagishira imbere yacu tukaraba amahoro ahapfa n'abagira barondere ayo mahoro. Umugabo umwe hano n'ubundi hirya umukenyezi hirya n'ubundi hano tugaca duhiga ayo mahoro ku icyo giti tukayaha tukayanyegeza tukaza kuyasamburira hamwe. Ariko abagabo n'ubundi tuca dusanga ari makeyi kuko baracari inkeho tuguma tubaruta kubwo rugero turiko. Ariko nkamwe twovyumva kumwe abagabo nabo bagashiramo uruhara runini gose runini kuko n'ubundi nibo bari basanzwe bafata ingingo. Iyo ngingo yoyo wumva itonyaruka kugira ishigwe mu ngiro hamwe abakenyezi abigeme abana cane kuko nko mu rugo rwiwanje ihohoterwa ryava ku mudamu nanje nacamuhotera abana je nakubita abana nanje nk'inka. Izo n'izindi ngaruka zishikira abana mu gihe abubakanye harimwo ihohoterwa abana nabo baca bahohoterwa n'uwahohotewe urumva ricari ryimbika rimanuka. Pasteur Cassien, mbega hari izindi ngaruka zishobora kuboneka mu gihe habaye amabi afatiye ibitsina mu rugo? Ego ingaruka ni nyinshi cyane. Iyo umugabo ahohotera umugore nawe asanga nk'uko abivuze uca usanga izo ngaruka zija ku bana. Abo bana nabo bamaze gukura bashitse mu ngo zabo nimba ari umusore yakuze abona se ingene yitwara ashobora gufata ingingo zibiri canke ashobora kumera nka se agakora ivyo yabonye mu rugo canke hari n'abandi baca bafata ingingo nziza akavuga ati jewe sinzokora nk'ivyo data yakoze urumva bafashe inzira nziza mugabe izo zose ni ingaruka. Rero iyo habaye ikintu citwa amahohotera arakurikirana ava kurunganwe rumwe akaja kurundi niyo mpamvu rero utu twigoro two guhagarika ayo mahohotera uto twigoro tugomba guhabwa ingufu nyinshi kumwe yose abakenyezi n'abagabo bakavyumva kumwe abagabo bagakira kuko nabo nyine usanga kenshi bahohotera bagira amahohotera kubera nabo ibikomera bavanye mu miryango. Rero umugabo agomba kumenya uruhara rwiwe ingene agomba gukira kuko amaze guhinduka biroroshe. Hanyuma naho abakenyezi nabo nyene igihe abona yuko nabo nyene biko biramugora naje mu mashirahamwe ashobora kumufasha kugira ngo
iyo nyifato ihinduke, kuko hari amashirahamwe menshi, hari amashengero, hari amashirahamwe ariko arafasha muri iki gihe twarabitahuye cyane ku buryo hari bibanza nkaho nkorera, uretse ko nkorera no mu ishengero ndafise salon thérapeutique communautaire ahantu nkorera muri Muyinga, nakira abantu bose bafite ivyo bikomere sesereza mutima kugira ngo bashobore gukira, tukabaherekeza muri urwo rugendo rwo gukira, kuko ushoboye gukiza umuntu umwe uba ukijije n'umuryango wose. Rero murumva yuko vy'ukuri ingaruka zo ni nyinshi, tugomba kuzihagurukira, mugabo mu kuzihagurukira tugomba kuraba imizi yazo iyo ziva kugira ngo ushobore kubigwanya. Murakoze. Ego mwishirahamwe kirere cy'amahoro mwebwe mubona ingaruka zigaruka hehe mu gihe habaye amabi afatiye ku gitsina? Igihe habaye ingaruka habaye amahohoterwa afatiye ku gitsina, ingaruka naho nyene ni nyinshi cyane, ariko ndashobora kuvuga iza mbere zihera kuri bo nyene. Umugabo n'umugore bose barabura amahoro, kuko umugore mutumvikana mu rugo n'umugore n'umugabo batumvikana mu rugo, bo nyene ubwabo babura amahoro. Umwe abonye uwundi yumva ko ari imbere y'urupfu, kuko akimubona umutima urakuka. Rero ingaruka ni nyinshi cyane. Bamaze kubura amahoro, urukundo rurahagarara. Ahabuze urukundo naho nta terambere. Ni ukuvuga ibyo mu rugo byose umwe arondera ajana ukwiwe. Niba barima usanga kenshi batabakijana ku murimo ngo bahagarare ku kivi. Niba umwe adandaza uwundi akora ibindi, amahera adandaje ntamenya iyo ayajana. Nimba ari umugabo kenshi nibo bakunda ko badandaza, umugore ntamenya ibyo arimwo. Mu nyuma ingaruka ni nyinshi, niho haca hatangura kwinjiramwo ibintu by'ubusambanyi. Umugabo akarondera abahabara kubera ntabacize n'abagikunda wa mugore. Umugore nawe nyene hariho bamwe n'abagabo ni bamwe nabo nyene hariho abaca batangura kuja muri izo ngeso mbi kandi batazihorana kubera hariho agahaza. Inkurikizi ku ruvyaro, abana ntibasubira kuja mu mashure, barataha kuko murumva nta umuvyeyi amaze guta ikibanza canke guhahamuka nk'uko uriya muvyeyi yabivuze uko yaramerewe, urumva ko atari gushobora gukurikirana abana. Indero y'abana iratituka, amagara ya bose abavyeyi n'abana birasubira inyuma. Ku bijanye n'ubutunzi, ubutunzi bwo burasanzara. Nari meze nk'ubukivuza imbere ati umwe acarondera ajana ukwiwe undi ajana ukwiwe, yamara ngaha haratakara icizere cyane cyane kuri umwe n'uwundi. Ico kikaba rero ari ikintu gikomeye cyane kubura ubwizigirwa mu muryango. Izindi ngaruka ku mugabo, hari igihe ata urugo akomoka agatana urugo umugore. Kimwe muri ibyo cyangwa umugore nawe akava mu rugo akahukana. Murumva rero ko urwo rugo ruba rusambutse kandi bihitanye umuryango wose, nta n'umwe birenga. Hama ababanyi mu kibano bose barabura amahoro, bose birabakorako. Nico gitume ingaruka ni nyinshi ku gihugu, ku mutumba, ku ikomine, mu gihugu cyose birahashika, kuko haba hari ibyo dutakaje mu gihe habuze umwumvikano uvuye ku makubagurwa afatiye ku gitsina kuri umwe n'uwundi. Murumva yuko igihugu murakoze cyane. Mbere tugana ku musozi wa kino kiganiro, Pasteur Cassien Niko, mubona hakwiye iki kugira ngo abagabo baboneke ku rubuga mu kurwanya ayo mabi afatiye ku gitsina? Mubona hakwiye iki?
ikintu mbona gikwiye nuko hokomezwa kuba inyigisho zituma abantu bajijuka, hakabaho guhinduka no kwemera no kugurukira impinduka, imico myiza yubaka kazoza k'imiryango n'akabana kurusha imico ya kera ituma abantu baguma mu bya kera kandi ataho vyashoboye kubashikana. Ikindi kigira kabiri mbona cokogwa nuko hokomezwa kuronka ibibanza abantu bashobora gukiriramwo, nimba ari mu mashengero, abungere b'amashengero bakaronka akaryo ko kwakira abantu no kubumviriza, kuko kimwe mu bintu gituma abantu bashobora gukira nuko abantu bashobora kuronka ikibanza c'ubwizigirwa bashobora gusohoreramwo ibintu biba biri ku mitima yabo, nk'ivyo bintu by'ibikomere babubakiye ko mu ngo n'ibindi, bataronse ahantu babisohorera bica bituma bibica bikaca byica aho babaye na za ngaruka zikaca zirandagata aho se bakoraniye. Rero ivyo bibanza navyo nyene vyokomezwa kugira ngo abantu baronke ahantu bashobora gusohorera ibintu biri ku mitima yabo. Ikindi kigira gatatu ni ugushira ingufu cane mu burere bwiza bw'ugwaruka, kuko iyo amahohotera adahagaritswe nta kazoza kabareko karategurwa, kuko iyo amahohotera ahari nejo nta ugwaruka ruca rukurira muri ivyo bihe, kandi nituba tuko turategura kazoza keza k'igihugu cacu. Rero izo ngufu zose nazo nyene zoshigwa ku buryo ugwaruka nago nyene izo ngaruka z'amahohotero zitabashikako, abamaze kuzishikwako nabo bakaronka akaryo kugira ngo bashobore gukira. Yego, Veronique Bucumi, namwe mubona hakwiye iki kugira ngo abagabo baboneke cyane mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina? Egome kugira hagire igihinduka ca gose, abagabo nabo bo kwikubita gashi, kuko umugabo amaze kuja hamwe n'uwundi barungurana nabone ivyiyumviro, nka kurya n'abakenyezi bagiye barungurana ivyiyumviro bafatiye ku mashirahamwe. Abagabo nabone bogira amashirahamwe baze barahuriramwo, kuko bamaze guhurira mu ishirahamwe runaka barungurana ivyiyumviro, wa wundi akabona ibitekerezo yari ifise mu rugo iwe ko atari byo biri mu zindi ngo, akagendera harya bagenderanira, akabona uko bakirana mu muryango nawe iwe ko atari ko biri, kuko ngaho agenda ariga buke buke nawe ugasanga yigishije n'uwundi. Hagati rero mu gihugu hagati niyo ingorane nyinshi ziri. Urakoze. Abo bagabo ntibitaba amanama, abo bagabo usanga ari umugabo yama ari ukwiwe nyene wo guhiga ingena cimba kugira bya byimviro byiwe bibi bikure. Ariko iyo yaba yaje aho abandi bari, kimwe gwiwe kirapfa akagenda atoye ikindi. Mwishira mw'icorere c'amahoro mubona inguvu zoba hehe? Icambere gikenewe ni inyigisho cyane, kuko umuntu atumva inama agumana ivyiyumvira ataja abandi bari ngo yumve ibishasha kujana n'ibihe, hapfa vyinshi. Rero hakenewe inyigisho zivuga ibijanye kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Ariko je mvuga nti nubwo turamashira hamwe ndabona ko twigisha abakenyezi cyane amashirahamwe yose nibakorera ko gusumba abagabo. Mbona ko izo nyigisho zoshikira imigwi yose, abagabo abagore bakazironka rimwe bakazironka ukwabo, abagabo ukwabo abagore ukwabo, ikindi gihe naho iyo migwi bakazironka isukiranye kugira ngo batore umuti w'izo ngorane. Hanyuma ikindi mbona gikwiye kugira abagabo nabo nyene baduge nuko abakoze ayo mabi hobaho guhasha abibijejwe, abafata ingingo guhasha ayo mabi nubwo ibihano bihari bitegekanijwe bigashigwa mu ngiro, hakabaho ubufashwe bigaragaye bakareka kwakira ibiturire, bakabandanya umukenyezi yituye ahohotewe yagiriwe ivyo bintu ibyo ari byo byose, ayo mabi ayariyo yose bivana uremere yabyumvise ko bagafasha mu kugira ngo
bahashe bahane bafata ingingo ibihano bikurikizwe ku babikoze. Ibindi ni uko mbona ko izo nyigisho zotangwa guhera ubunyi amakubagwa kuko naho turiko turayavugura urabona turiko tubwira abakuze abenshi n'abakuze n'abakenyezi n'abigeme bariko barakura bikwiye ko izi nyigisho zihera kugwaruka mu mashure nk'uko icirore c'amahoro nushaka ari igikorwa turiko turakora dufashijwe n'imfashanyo twaronse zo muri Ghana za Union Européenne turiko turasaba tugira plaidoyer dusaba turabe ko duciye mu ma ministère mu bushikiranganje bw'indero bw'amagara y'abantu bwo gufatana mu nda turiko turasaba hamwe dufatikanije n'ayandi mashira hamwe aba bajejwe barongoye amashengero barongoye amashengero bose imigwi yose y'abantu abarongoye intwaro ni igikorwa twatanguye turiko turasaba ko inyigisho zo kugwanya amabi afatiye ku gitsina yoshigwa mu nyigisho zitangwa ku mashuri turiko turasaba ni plaidoyer turamaze gutangura tumaze iminsi tugira amanama n'ayo ma ministere twarakoranye n'abashinga amateka nibo twatumeje dusangangira bari mu bikorwa urumva abantu bose turiko turasaba ko inyigisho zijanye n'ikubagurwa rifatiye ihohotera rifatiye ku gitsina urumva ko rica ryigisha abahungu n'abakobwa guhera ku mashuri abanza izo nyigisho zishigwemo murabona yuko ubu bisigaye biteye ubwoba abana bafite imyaka 12 baravyara 13 bahohoterwa nabande nabo bose babafise kububasha abarezi babo bamwe abafise uburyo bamwe amahera abakwafere bamwe abatagisi moto abatagisi bamwe murabona yuko n'ugwaruka nyene hagati yago turetse rero ivyo byo mu miryango yabubatse murumva ko ari ikintu tudahereye hasi ngo tukirandurane n'imizi abazoramba gihere burundu murumva ko nta kazoza na yambo nakazoza naho tuzatiko turaja najyaterambere bizotugora kurishikira kuko hiyugariyemwe ibintu byinshi cyane murabona havuka abana batazwi igitigiri kirengere leta reka nibindi byinshi imiti yo kubavuza nibintu byinshi izo ni urumva ivyo babikwiye icokogwa rero ni inyigisho nkuko twese tugihuriye ko inyigisho zihabwa bose tutavanguye murakoze nuko rero ni hano ikiganiro cacu kirangiriye tukaba twariko turabira hamwe ubijanye n'uruhara n'interano abagabo bogira mu bijanye no kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Ni ikiganiro mwateguriwe n'insamizi mbonesha kure buntu ifatikanije n'igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe iterambere ry'umukenyezi arico ONU Femme ariko gifatikanije n'ubumwe bwa Buraya mu mugambi wo kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Hano rero twari kumwe na Emeransienne Nduwimana kaba usanzwe urongoye ishiramwe kirore c'amahoro. Turagushimiye kuba witavye ubutumire. Murakoze cyane no hanyuma nimwadukenera muradutumira tuzobitaba. Murakoze yundi mutumire twari kumwe ni Veronique Bucumi umukenyezi yahuye nayo mabi afatiye ku gitsina. Nawe turagushimiye kuba washoboye kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro. Eko namwe turabashimiye kandi murakoze muzogume mutwibuka kuko niyo ntambwe nini. Murakoze twari kumwe kandi na Pastor Cassien Nico wo mu ishengero Trinity Tabernacle Church mu ntara ya Muyinga. Ndagushimiye kuba witavye ubutumire. Murakoze cyane ku butumire kandi no hanyuma nimwadukenera turahari. Imana ibahezagire. Nuko kino kiganiro kikaba cyari kiremeshejwe na Sofoni Tuyishime. Shimire abatumye amajwi n'amasanamu bibashikira ta kanenge na ubuta.